Yesu nashimwe. Ndabaramukije mwese bo hasi nabo hejuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nabari hari hanze ku modokari na hari mu kigo, Yesu abahezagire cyane. Ndazi ko nabari nyuma na hari hejuru bari mu bikorwa bitandukanye baguma bakurikirana ijambo ry'Imana. Yesu yaratugiriye neza mu kinama mu kutwagurira sonorisation. None rero tugomba tumve ijambo ry'Imana ryongera kuyo tumaze kumva. Ariko kandi naronse ijambo rigoye kandi numva riremereye. Narondeye nasabye guhindura mugabo byanse. Bisaba ko uvyumviriza. Ijambo n'abantu ngo bapfuye kuvuga bakavugira ngaha n'ahandi hatandukanye berekeza amajambo yabo ku Mana yo mwijuru bakishira mu isezerano. Dusome gusubira mu byagezwe 23 ku murongo wa 21. Tutarasoma aya majambo, Imana ntiyambwiye ko nza kubahamagara ngo muce muza ngo abakozi b'Imana ngo babasengere ngo bice bihera. Eka Imana intumbero yayo nukubibutsa ngo mumenye yuko bitavuyeho ngo n'ubu birahari. Dusome. Muri mwebwe nihagira uwusezeranira uhoraho Imana yiwe isezerano ntazotebe kurishitsa, kuko uhoraho Imana yiwe itazobura kubimubaza agasanga byamuhindukiye icaha. Ariko niyareka kugira ico asezerana ntibizomubera icaha. Ibimwiviriye mu kanwa azo vyitondere abishitse, kuko ari ivyo yasezeraniye uhoraho Imana yiwe bivuye mu mutima akabivugisha akanwa. Nasomye bukebuke ngo umuntu wese avyumve. Ndasubiramwo. Muri mwebwe nihagira uwusezeranira uhoraho Imana yiwe isezerano ntazotebe kurishitsa, kuko uhoraho Imana yiwe itazobura kubimubaza agasanga byamuhindukiye icaha. Ariko niyareka kugira ico asezerana ntibizomubera icaha. Ibimwiviriye mu kanwa azovyitondere abishitse, kuko ari ivyo yasezeraniye uhoraho Imana yiwe bivuye mu mutima akabivugisha akanwa. Aya rero ngo samajambo yejo canke ejo bundi. Hariho abantu bavuze ibintu byinshi, bamwe babivuze kuri iyi ngoro, abandi babivuga mbere no mu matangura yayo, abandi babivuga no ku ruzitiro, abandi babivuga no ku bindi byagiye bikorerwa hano, mbere bamwe barashitse na hano, abandi barahagarara na ngaha, abandi baravuga mugabo ayo majambo bayerekeza ku Mana ko basezeranye kuzokora ico gikorwa. Ivyo bintu ngo ntivyavuyeho, n'ubu biriho, n'ubu birakurorereye, kandi Imana igomba kuvyibuka kugira ngo ubikureho bireke kuba icaha imbere yawe. Yesu atugiriye neza. Mbere bamwe
ngo bararetse gukora kubera imyidogo y'ibyo bari barashize imbere ko Imana izobakorera, hanyuma bigitevye baca bavuga ngo none gukorera Imana bitumariye iki? Baca barahagarika. Dusome umusiguzi. Umusiguzi igice cya 4 igice cya 5 n'umurongo wa 4. Niwasezerana isezerano ku Mana ntutebe kurishitsa, kuko idahimbagwa n'ibipfu. Ushitse ico wasezeranye. Wopfu mutagira ico usezerana, hakusezerana ntushitse. Niwasezerana isezerano ku Mana ntutebe kurishitsa, kuko idahimbagwa niki? Mwese Imana ntihimbagwa niki? Imana ntihimbagwa n'ibipfu. Uyu muntu ijambo ry'Imana ryita igipfu ninde? N'umuntu atamenye uwo ariko arasezeranira, n'umuntu yibagije ngo ariko arivugira gusa ngo aryoshe ikiyago, ngo aryoshe igikorane, ngo aryoshe amajambo, mbere n'abandi baryoherwe yuko ariko arakorera Imana. Imana yavuze ngo ivyo bintu ntibyahavuye. Usenge, uririmbe, ukora n'ibindi bikorwa, mugabo wibuke ikintu wavugiye imbere y'Imana kuzokora, ngo n'ubu nticahavuye. Twuname dusenga Imana. Nagira umuntu n'umwe ndabasavye please. Ntihagira umuntu n'umwe mbona ko ariko arandaba. Mwuname. Mwuname, umuntu wese yuname. Ngomba ndakubwira iki kintu, subira urimbure. Ugasanga ari wewe wigeze kuvuga ikintu imbere y'Imana. Mwese mwuname, uwo muntu ahagarare. Mugabo kandi ntahagaze ngo isezerano riveho, ahagaze kugira ngo yereke Imana ko yitahuye kandi ko ari we Imana ibariye. Haguruka mwese mwuname. Shishikara muhagarare. Mushishikare muhagarare. Mushishikare muhagarare. Mushishikare muhagarare, kuko sintebya ngomba nshikiriza hanyene. Ntusigara urahagarara ukaba wibutse ko hari ico wavuze utarashitsa. Dekarara imbere y'Imana uvuga uti ndavyibutse, noneho ndavyibutse, kandi Imana ungiriye neza ko ari jewe ubariye. Ninde none Imana ibwiye? Ninde Imana iriko irabarira muri korale ya mbere? Ninde Imana ibwira mu ishengero? Ninde Imana ibwira mu bagabo? Ninde Imana ibwira muri korale ya kabiri? Ninde Imana ibwira mu rwaruka n'abanyeshure? Teramira ubugingo. Ninde Imana iriko irabarira abakenyezi? Ninde Imana ibwira ahadi? Ninde Imana iriko irabarira abasenzi? Ninde yavuze izagomba imbere y'Imana akibaza ngo byarahavuye? Muzi uko nyene muhagarara aha. Abantu bihana ivyaha mubanza murindire, ntimuzanane n'aba. Abantu mwihana ivyaha ntimwifatanye n'aba. Aba nabibutse ico bavuganye n'Imana gusa, kandi ntibaje kwihana. Bavuga ngo turavyibuka. Mbere bavuze ngo none gukorera Imana bimaze iki?
kuva aho nakorereye Imana nkabona mbona ivyanje itavyitayeho barabiretse barakamburana n'Imana ngo ubu nzokwimenya nzokora duke uko nshoboye njane n'abandi. Ugomba kuduga naduge, imiryango iruguruye kuko ishengero riracaza. Ugomba kuduga naduge nta ngorane kuko ntuje gukuraho isezerano. Oya oya oya, amasezerano yawe n'Imana arahamye pe, amasezerano y'Imana arahamye pe. Ivyo mwavuganye n'Imana biranditse, Imana yaravyumvise. None rero mwazanye blage imbere y'Imana, mwaje gutebura imbere y'Imana. Mana Data wa twese uri mwijuru, ngaba abantu bawe bari hano mu ngoro yawe baragusezeraniye amasezerano, barahagarara imbere yawe, imbere y'ishengero barahagarara bagusezeranira amasezerano. Kandi nawe wari waravuganye n'abantu bawe ngo niwasezerana isezerano ku Mana ngo ntuzutebe kurishitsa. Haleluya! Aba bantu Mwami ntibashikanye amasezerano bari barasezeranye, ariko noneho kuri uyu munsi baremeye ngo twari twarasezeranye ngo ariko ntitwashikije, baremeye ngo twarabaye ibipfu. Yesu Umunyanazareti, turasabye rero ngo wongere ubahe gushitsa ico basezeranye, ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe, ubababarire, ubaharire, ubahe gushitsa ico basezeranye. Haleluya! Mana yera, Yesu Umunyanazareti, ubagirire ikigongwe, ubaharire, ibyaha byabo bihanagurwe, hanyuma uhereye uyu munsi bashitse ico basezeranye. Uwasezeranye amahera yatange, uwasezeranye ibitungwa bitange, uwasezeranye gufasha bene data bitange, uwasezeranye inyubako yitange, uwasezeranye ibyo gukora ibikorwa bitange, uwasezeranye kuzokwamaza gukora mu rusengero abikore, uwasezeranye kuzokora iby'isuka bikore, uwasezeranye kukuririmbira bikore. Umuntu wese ico yasezeranye numuhe kubikora, numuhe kubikora, nubahe gushitsa amasezerano. Ijambo ryawe rivuga ngo hahirwa umuntu atirahurutsa kuco yasezeranye. None rero baraje hano imbere yawe, ubahe gushitsa ibyo bagusezeraniye, nubaharure kw'ico caha. Turabasengeye, ubagirire imbabazi n'ikigongwe, ubahe gushitsa amasezerano. Tubisabye mu izina rya Yesu Umunyanazareti, amen.